kubera mbona ntinakenewe ega babikoze babizi mu kirundi ngo akabikora kabizi kajya karize mu bisanzwe bari bazi yuko bibujijwe warubizi na BMT novuga ni nk'amahasa mbega ko twabonye mu sinema y'intore ntindi yo muri BMT hariho abanyamakuru batitwaye neza bagiye gupostinga sinema itari gwabo bagasha bahabwa ibihano ko ari we tuzi uri umuhinga akurikirana cyane ivy'ubuhinga woba warifashishijwe mu gufata ibihano mu guhanisha abo bantu reka baramutse ndababwira ati mwirigu muramuke neza ubu turi mu gatondo ka kare ndakubwira ati banza usenge wewe utibutse gusenga nkuko nari nababwiye ndazi mwari mumaze iminsi myinshi mubitegereje mubirindiriye muvuga muti turarindiriye amakuru amwe agiye atandukanye uyu munsi niguye ndazinduka kugira ngo nshobore kubonana n'umwe canke bamwe mu bakora mu ruganda rwa WARUBIZI mu ruganda rwa WARUBIZI rero uyu munsi nashoboye kuhagera aho ndahasanze umusore ntaramenya cyakora sinzi ko ari umuplato kubera niwe nsanze yazindutse ngaha araza kutwidondora kumbure turamenya vyinshi mutama karibu mwaramutse ni impore yego mu majambo make we niwe dusanze ngaha muri WARUBIZI uwo tubwira icujejwe imbere yuko twidondora je musanzwe jeje kwisata cy'ubuhinga muri WARUBIZI ujeje igisata cy'ubuhinga muri WARUBIZI aho ndumva nkubise ku mutwe aho nkubise ku mutwe kuko nico gituma mbanje kuko bazoburiwe kuko hari gena ari guporomoka nkasanga ko mvugana n'utariwe mu majambo make uri directeur technique yego reka ndaguhe micro rero kugira ngo widondore uduhe umwidondoro ukwiye wiwawe ndetse icujeje twacumvise uduhe umwidondoro ukwiye yego nitwa Habyarimana Prosper yego ndumu papa sabana babiri n'umugore yego mu majambo makuru ubatse yego ni Habyarimana Prosper n'umupapa yubatse afise umugore n'abana babiri za nkumi zikunda kwibesha nimuze mu mwibesheko Habyarimana Prosper tugusanze ngaha muri WARUBIZI kandi niwe urongoye niwe uraba igisata cy'ubuhinga mu majambo make none kuraba igisata cy'ubuhinga kabariwe wazindutse cyane kurusha abandi birasanzwe ni routine kenshi namanazindutse ntinze ndazinduka ubwo abo mufashanya ibikorwa ntagera igihe mukabifati uyu muntu yamazinduka misi yose ntagomba kuzotugirira nabi natwe twisakira agatiro oya iyo ni responsibility y'umuntu uri wese l'essentiel gusa nuko akazi ugakora hama kagahera ibyo baguhaye ukabikora bigahera ukabitunganya neza ujya kuzinduka sibyo bituma umuntu akora akazi none nturabona muri leta ko abantu bazinduka bakagenda bakicara bagakora mugabo wababwira ibyo bakoze ntibakubwira ibyo bakoze bakabura raporo baguha igikuru si ukuzinduka ahubwo igikuru no gukora gusa akazi baguhaye yego murakoze mu majambo make rero simbe nka wa mutira w'imfizi yishinga kuvuga bakayimujanana jewe cyanzinduye ngaha kwa rugutohoza amakuru ya WARUBIZI tumenye igisata ca WARUBIZI gikora gute mu majambo make igisata ca WARUBIZI ivyaco bimeze gute WARUBIZI misango si gisata ndaguhoboye gatoye n'uruganda kuko igisata ni kimwe mu bigize WARUBIZI WARUBIZI ni uruganda rwashinzwe mu 2020 intumbero yago niyo gusahiriza guteza imbere kugwaruka mu mpano zago rero mu mpano mva bwenge canke impano izarizo zose impano izarizo zose dushobora kuba dushoboye gufasha mugabo kenshi turakora no mu mpano mva bwenge kenshi yego mu bisata bigiye bitandukanye vya WARUBIZI mwizo mpano nibihe bisata mukorera ko cyane cyane ubu turakorera mu gisata c'amareresi turakorera mu gisata c'ubuhinga turakorera mu gisata cyo guhinyanyura amasanamu eka n'ibindi bisata bigenda biraza turafise nk'igisata tubiteho nabimenye nawe tubiteho n'igisata cyo gufasha abafise amikoro make dukora buri mwaka hakaba rero n'igisata cabimenye nawe aho duhamagarira cyane abigeme kwijukira ubuhinga ngurukana bumenyi bimenye nawe muhamagarira cyane abigeme abahungu umengo mwarakumiri
oya ntitwabakumiri nawe bikeneye baraza mugabo cyane cyane bahagaze cyane ku bigeme. Ni mu majambo make kuvuga muri bimenye nawe ni hajya tubona abakobwa umenga ibintu vyingurukana bumenyi ntibavyitaho no mu mashure biga ivyo umengo vyingurukana mu bumenyi umengo ntibaraba mwace muvuga muti reka nabo tubahamagara. Ego. Mu majambo make Mutama murakoze mbega ko mbona umengo mukorera ngaha mu gisagara honyene abo mu mitumba bobo nta mpano bafise mwoja kubafasha kuzigaragaza. Barazifise kandi na nyinshi mugabo ntawo vuka rimwe ngo aca yuzura ingobyi. Ntidushobora gukwira mu mitumba yose muri aka kanya tukivuka tukiri hafi, ariko ku ubona ashobora gushika Bujumbura turamuhaye ikaze mugabo ruguru vraiment muri no mwanya ntiturashikayo mugabo cyari cyo cifuzo cacu mugabo kumbure Imana ntiyabidushoboza tuzotinda tuzoshikayo bose bashikirwa. Ego. Mbega ko twavuganye na directeur technique mbega urongoye igisata ca ni uruganda rwa Warubizi plutôt urongoye uruganda rwa Warubizi yoba ari inde directeur technique yoba ari inde? Directeur technique ni jewe nyene mugabo directeur general numwigeme yitwa Tubisabimana ni Esperance. Tubisabimana ni Esperance. Niyaza kwa muzi. Abeshi baramunzi. Twaragiye turabona mwarateguye amarushanwa yagiye atandukanye yo guhayagiza umukenyezi. Hariho abatahanye ubushimye kandi tutavyibagiye uwatahanye agashimye ka mbere yari umwigeme yavugije inanga y'ikirundi. Mbega ajya amarushanwa muyategura buri mwaka canke n'urya musi gusa mwari muvyiyumviriye? Mu bisanzwe ajya rushanwa mukenyezi niwe nk'ingiti ya mbere ni yari igice ca mbere. Yego twizera yuko kumbure n'igice ca kabiri kizoba nibyo twizeye mugabo byose tubitega kazoza. Mugabo kijya cari igice ca mbere. Yego. Hampande yaho ntaribagira reka mubanze muduhe adresse yaho Warubizi ikorera ku buryo tuvuga ati nk'umuntu abakeneye basanga. Dukorera muri ville hagati kwibarabara ryitiriwe kaminuza Avenue de l'Université inimero 4 ni haruguru yaho bita kuri mairie kuri Hotel de Ville uduze gatoyi hari ibarabara rikikama rija kuri Saint Michel haruguru y'iryo barabara ukiri mu ikaburimbo hariho ikigo c'ababikira bitwa Bernadette dukorera indani. Uyu munsi harashobora kuba hari umuntu afise impano runaka akeneye ko mumufasha mbega yobigenza gute kugira ngo ashobore kubashikira? Warubizi imiryango yamayuguriye iminsi yose. Yego mugabo umuntu akeneye kwifatanya na Warubizi arandikira ikete akandikira umuyobozi wa Warubizi hama bakamwishura bakamubwira n'ibisabwa hama tukabandanya. Okay, akabazo kanyuma kavuga gati abarundi barayamaze ati bavuga y'abandi ayabo bakayicarako twebwe yacu twabanje kuyavuga reka rero dufata akakanya gato kanyuma mu kuvuga y'abandi mbega igisata ca uruganda rwa Warubizi bipfana iki n'uruganda rwa BMT? Warubizi na BMT novuga ni nk'amahasa. Yego ni nk'amahasa. Yego muri make. Mu majambo make BMT na Warubizi bisa nk'ibiva mu ndimwe bifitaniye ubucuti bunini nk'amahasa aho ni mu kiringo namwe mutavyirengagije bikorwa vyo muri Warubizi uravye no muri BMT ababikora usanga umengo ni babandi nyene. Nico gitona nakubwira ati tumeze nk'amahasa kwera tuba turi hafi twakoranye kera ambavu yuko umenga n'inganda zibiri zitandukanye mugabo kenshi tuba turi kumwe cyane. Ego murakoze. Amahasa rero turabizi yuko ukubise bukuru na butoyi ararira. Mu majambo make ukubise umwe wo muri bo baririra icyarimwe. Mbega ko twabonye mu sinema y'Intore Ntindi yo muri BMT hariho abanyamakuru canke abantu batitwaye neza boba no guhanwa barahanwe batitwaye neza bagiye gupostinga sinema itari gwabo bagasha bahabwa ibihano ko ari we tuzi uri umuhinga akurikirana cyane ivy'ubuhinga woba warifashishijwe mu gufata ibihano mu guhanisha abo bantu?
Just je nabahanye. Mu bisanzwe bahanywe na YouTube. Mugabo kugira YouTube bahane BMT yarasavye yuko YouTube yobakurira ko video bari bashizeko. Yego. Nawe nkihasa ryabo sinogenda ntabafashije kuko nanje vyambabaje. None je YouTube nje nayibwiye ngo bahane. BMT niyo yasavye YouTube ati abantu baraturengereye murazi bijanye no gukingira ibikorwa mvabwenge BMT irabikarira cyane. Mu kiringo wari wabonye ukuntu iyo filime yabaruhishije. Siyo yonyene filime zose ziraruhisha ababikorana niho barabizi umwanya uburyo biraruhisha nawe ari wowe vraiment ntivyoreka kuko abaza kiretse gusa ko bamwe mu ba journalist canke ba promoter nibaza sinzi ko ari kutamenya umwuga wajejwe mugabo vraiment harabayeho ukurengera ni byiza ko boza barubaha ibikorwa by'abantu. Mbega abo bantu bace bafata sinema bakaja kuyipostinga batanabisavye atari iwabo twobita ibisuma vye Gatarina. Sinovuga ngo nibisuma kuko umuntu wese afise essence abikoramwo mugabo sinovuga ngo nibisuma. Yego. Mu majambo makubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe. Yego aho twari tubavuze reka tugaruke ngahi wacu tugusabe tukubaze duti nibihe bintu bishasha mugiye gukora muri warubizi ibikorwa bishasha mugiye gukora muri warubizi mugiye kutwereka twebwe abakunzi banyu. Bo bishasha byama bihari muri warubizi cyane mu masinema n'ibindi no mu bisata byo buhinga byinshi byama bihari mugabo vuba turagiye kubaha ireresi cyane bagumye barindiranye turagiye kubaha nawe yagiye kabiri tugiye kubaha n'izindi reresi nibaza ko n'ibindi byinshi byama bihari byama bihari muri warubizi. Mu kurangiza reka tugusabe uduhere pole sana abantu batewe copyright. Jana foreno bandetse ko je na ironi nkoresha. Kubera mbona ntinakenewe ega babikoze babizi. Mu kirundi ngo akabikora kabizi kajimba bakarize. Mu bisanzwe bari bazi yuko bibujijwe. Mu bisanzwe bijya birabujijwe na YouTube. Rero kubikora bakabibroka tumwe ngo ndabahepore chepe na ntabyo ntushobora akantu koko akantu vraiment ko kuyigira intuze intore ntabwo ntushobora pre. Ishagura intore ni. Abakunzi b'Inshu Media reka tubasezere ariko reka tubabwira ati gira akajambo kanyu mu by'abakunzi b'Inshu Media hama ushugira kubasezera. Abakunzi b'Inshu Media turabakunda warubizi turabakunda kandi turabakurikirana Inshu Media dusanzwe dukorana no kuva kera na ITA rero turabakunda cyane kandi twabaramukije. Twatwabamukije. Okay nagira nshangira ko nabaramutsa hama nje nabasezera murakoze cyane Imana ibahezagiye. Ibikorwa byiza. Ego.